turagira igeragezwa ko kwita ko ari nk'ijya nyuma ryo gushira umuyaga nkuba wa Rusumo Force ku mihora yacu no kuvuga ko wakira burundu hamwe n'umuyaga nkuba ku rugomero Kabuye 16. Ubu ku rugomero rwa Rusumo Force hariho amagroupe atatu. Ayo magroupe atatu canke twokwita groupe turbo generateur zitatu zitanga umuyaga nkuba ungana na megawati 80. Muri izo groupe zitatu yari imaze imisi iri kwirakora yari imwe twaza turakuranwa hagati y'u Burundi, u Rwanda na Tanzania. Ubu rero groupe igira kabiri yaheze ni ya gatatu turiteze neza kwizohera itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Uwo muyaga nkuba rero turiko turawuzana ni umuyaga nkuje wiyongera ko twari dusanga dufise. Hariho ivyuma bitegeza kuwakira. Ivyo vyuma kubera baje umuyaga nkuba mwinshi tutari twiteze birasaba ko bimwe tubisubiriza tugashiraho bifise ubushobozi buhuye niyo muyaga nkuba tuzanye. Ibiri navyo ibishaje tukabisubiriza tukajyana modernisation kuko hariho no mugambi twateza kugira cyane wa extension kwagura igituro kinini ca mbere cy'igihugu kuvuga igituro national ya cyo mu Kamenge. Iyo extension niyo itegezwa kutuma iyo miyaga nkuba iva kuri ayo maguriro ngo bino shasha dutegezwa kuwakira umuyaga nkuba. Rero extension twarayikoze ivyishi turamaze kubikora naho hariho tuntu tukiriko turakora neza ngo duheze. Rero iryo cikagurika mubona usanga rimwe matamatara hari n'ivyo bikorwa turimo. Ivyo bikorwa turimo kugira ngo umuyaga nkuba uri kuraza tuwakire neza atangorane uteye. Hanyuma ku rugomero Kabuye 16 nago nyene tumaze iminsi ishika 3 ndizeye neza ko mwabonye amatangazo twarahejeje kurakorda kuri rezo. Ubu ni kuvuga umuyaga nkuba uzova kuri Kabuye 16 urashobora kuzoza ukashika mu gisagara ca Bujumbura muri poste nationale. No cangira ko ndemesha bene igihugu ko ikibazo cy'amatara kigiye gutorega umuti burundu.